Ibihe vyiza nivyo ndapfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mwese kandi mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyafurika bari irya nino muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo no mu manuko, mwese muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire ku makuru ariko aravugwa ku gashimwe kahawe umuyobozi wa radio RPA, ikimenyesha amakuru gishikiriza abarundi amakuru aba ariko arabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikimenyesha amakuru canka amafuti n'amakosha, ivyaha ubutegetsi buba buriko burakorera abenegihugu. Ako gashimwe ka Dr Donoris kahawe Bob Rugurika rero akaba yagize ivyo ashikiriza agiheza kukaronka, reka tumwumvirize. Ikatwangaza amakungu barazi ko bajya abantu arababeshi, barazi yuko arabanyakibi, barazi yuko leta iri mu Burundi ari leta yica, leta ihonyanga amategeko, leta yahonyanze demokrasi. Ivyo barabizi rero. Kubona uno munsi abantu nk'iyi kaminuza bakorana bakavuga bati nyabuna bariya abantu barakwiye agashimwe, barakwiye abantu bo batera intege, ni ikimenyetso cy'uko amakungu azi ibibera i Burundi, kandi ni ikimenyetso cy'uko bazi ko twebwe dukorera ukuri, ko turiko dufasha igihugu. Buriya naho badutuka, naho bamara ko batwambika ibara, naho batwita ibintazi bakatwita abansi b'igihugu, twebwe twanka amafuti ijya leta ikora, nayo igihugu cacu tugifite mu mutima, nico gituma tukigwanira. Ibi rero baraye baduhaye urupapuro rw'umutsindo rwa Dr Honoris Causa, ni ukuvuga yuko n'abantu bagira bataba abantu bakwiye icubahiro, aba bantu bakwiye yuko amakungu amenya ko ibyo bakora ari byiza. Iyi rero ni intsinzi ku barundi bose batotejwe n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa CNDD-FDD. Ni intsinzi kuko amakungu asubiye kutwereka ko ari kumwe natwe, amakungu asubiye kutwereka ko bashimishwa n'ivyo dukora. Ibi rero abaharanira hagati y'akazina muntu bose mu Burundi, abarundi bose batotejwe n'irya ntwaro ya CNDD-FDD, nukuri aka n'akaryo ko kubinezerererwa. Nivyo urupapuro rw'iteka rwahawe jewe, ariko baruhaye uru rugamba dukora, baruhaye abamenyesha amakuru bose bariko baharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi, abamenyesha amakuru bose batotejwe n'irya ntwaro. Aha n'akaryo ko kuvyishimira twese, hanyuma tukabandanya dufatanye mu nda, tukabona yuko amakungu aturabisha amaso, barazi ivyo dukora ko ari vyiza. Hasigaye ko twebwe twenyene ari twe dushobora kubona ingene ivyo dukora vyose dukwiye gushira hamwe inguvu tugafatana mu nda. Jewe ndazi neza yuko mu Burundi ineza izotsinda ikibi, kw'isi yose niko vyama, ineza yama itsinda ikibi. Rero nagomba gusubira kuwushima, nshimira kandi abarundi bose bakunda ibi bimenyesha amakuru vyacu bikorera mu buhungiro, abarundi bose bama bariko baraduha amakuru, abarundi bose bama bariko baradushigikira mu buryo butandukanye. Aka nako n'akaryo kabo kukubona yuko ivyo bashigikira, ivyo bakunda n'ukuri ari ibintu vy'iteka biteye igomwe. Ukaba ushaka kuzoja urushikirwa n'amakuru mwene nkaya tubandanya kugenda dushikiriza kuri uyu muhora wa YouTube, ushobora gufyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro
tubandanya kugenda dutohoza bikazoja bigenda bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Nk'uko rero uyu mumenyesha makuru ahejeje kubitubwira Bob Rugurika nyene ko rero muhejeje kuvyumviriza Bob Rugurika abishikiriza umuyobozi w'ikimenyesha makuru RPA, aho ahejeje kuvuga ko ako gashimwe yahawe hari benshi nyine babona ko ivyo badushikiriza nk'abamenyesha makuru guharanira kumenyesha amakuru ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, hari benshi babitera intege babona ko ivyo dukora ari ukuri nka amafuti y'ivyo leta ubutegetsi buba buriko buragenda bukora kandi bushaka kubinyegeza, amafuti akomeye uguhemukira abenegihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose biba birabandanya bigenda bikorwa. Tuvuye kuri iyo nkuru reka tuje ngaha mu gisata kandi ca politike. Ubutegetsi bwa Gitega burabandanya kwagirizwa ko bwahamagaje interahamwe na FDLR bagwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda bakabaha indaro. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika yagendeye intara ya Cibitoke ari nayo asanzwe akomokamwo, aho ava muri komine ya Bukinanyana ariko akaba yaragendeye komine Mabayi, aho ngo muri iyo komine ya Mabayi bivugwa ko hari benshi mu banyagihugu bakorana n'izo nterahamwe mbere n'iyo migwi igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda icumbitse ngaho mu kibira, kandi ikaba yarahawe uruhusha n'abategetsi b'igihugu harimwo umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Uyu Ndakugarika rero akaba yashikirije amakuru akomeye cyane biboneka ko adashigikiye ko intara akomokamo ya Cibitoke ariyo yobandanya gukwega no gucumbikira abo bagwanyi, kuko abona ko bizohava bikwega akarambaraye mu banyagihugu. Ivyo nivyo Ndakugarika yaciye ashikiriza, akaba yariyamirije buri umwe wese aja gufasha abo bagwanyi, avuga ko ibigomba gutunga abo bagwanyi bigomba birava iwabo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ngaho mu buraruko. Yasavye abanyamabayi ko batagomba guha indaro abo bagwanyi kuko ngo bazobakwegera akarambaraye. Ni mu gihe ubutegetsi umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye na General Prime Niyongabo na Martin Ninteretse na Tribert Mutabazi abo aribo bahaye indaro bacumbikiye izo FDLR ziriko ziragwanya ubutegetsi bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ngo biraboneka ko rero nk'uko Evaristo Ndayishimiye yaciye abishikiriza ubwo yari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, umukuru w'ico gihugu yaragiye kurahira. Ubwo yaragiye kurahira nyine nibwo Evaristo Ndayishimiye yashikirije ijambo rivuga ko yiteguriye gufasha ugwaruka no gufasha FDLR kuja gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, ngo iyo FDLR igafata ubutegetsi ikabohora ugwaruka yavuze ko ruboheye ngaho mu Rwanda. Ivyo rero ngo biraboneka ko Ndakugarika we atabishigikiye kuko abona ko bizokwegera abanyagihugu bo muri komine Mabayi, komine Bukinanyana, intara asanzwe akomokamwo. Ivyo ngo biboneka ko cane cane ko hari abasirikare bariko barapfira ngaho mu kibira, hakibazwa ikiriko kiragenda kibica, ariko ubutegetsi bwo bukabandanya buvuga ko bakubitwa n'inkuba. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo
ugafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.